ikiranga abagumyabanga ubwa mbere no gushigikirana tubasabira muri mu kibano kubandanya mushigikirana. Mu masengesho turagira amasengesho inyuma buri rimwe mu kwezi dusenga misi yose. Mugabo wa kane wa nyuma w'ukwezi turahura kugira ngo dusengere hamwe tuje hamwe twese. Mu gushikana isezerano twagiraniye n'Imana yuko tuyiha ikibanza ca mbere nayo ikabandanya turongora. Muri aya masengesho turatanga ishikano nko misi yose y'abantu bagiye gusenga baratanga ishikano. Iyo shikano barigenewe gufasha abantu ba mikoro make. Namwe murimo sivyo? Ni muri abashikana rero twatorokanije muri uno mwaka twaze dutireka dukuremwo amwe dufashe abari mu bitaro bya Gitega bavuwe bagakira ariko byabagoye kushobora kuriha amafaranga y'ibitaro. Simwebwe mwenyene tuzoja n'ahandi kuko abamikoro make no muzi ntara bariyo kandi bose nabene gihugu bose nabagumyabanga ko kwanyu sivyo? Aha rero twashimye twabonye yuko twofasha abantu 8 nibo uburongozi bw'ibitaro bwari bwatubwiye none mudukundiye muri no mwanya tubashikirize amaborudero twarihiyeko namwe muyashikirize uburongozi bw'ibitaro hama muce mutaha amahoro. Tubifuriza yuko mwogira amagara meza, tubifuriza yuko mwogironka inguvu zo gukora ibibateza imbere, ibiza biteza imbere ingo zanyu, ibiza biteza imbere igihugu. Twirinda ibituma tugira amagara make, cyane cyane tugira isuku aho tubaye, kuko isuku rike nabyo biri mu bitera ingwara. Tugerageza gufungura neza suku ry'ibiryoshe bitandukanye, nugufungura ibikwije, twibuke kurya imboga, turonke intanganguvu, turonke indemamubiri, turonke insanganyangaburo, kandi byose haji wanyu biriho. Igihambaye no kumenya kubitegura no kubitunganya. Tugize isuku tugafungura neza tuca tugira amagara meza, turonka n'ingufu zo gukora kugira dutera imbere, tuhe n'ibyo tuzofungura ejo aho bukera. Mugire ikibano ciza bakarorero, gutyo ubuzima bandanye bugenda neza. Yemwe nkundire cyo kwikino gikorwa nyezina witwa njewe kamiye Faransa no wa witwa niyo rukundo bahati. Njewe ari kamiye François, ibitaro byari byaguciye 468 n'amajana 932. Ubu rero utashe ataco uheraniye ibitaro.
Bahati ibitaro byari byaguciye 776 n'amajyana 538 umugabo Cndd-Fdd ukaba yakurihiye yose utahe atacuheraniye ibitaro. Bukuru Inosa ibitaro byaguciye umuriyoni n'ibihumbi 40 n'amajyana 19 umugabo Cndd-Fdd ukaba wayarishe yose utahe ntaco ugeraniye ibitaro. Zigamasabo Elias ibitaro byari byaguciye 2009 n'amajyana 352 umugabo Cndd-Fdd ukaba wayarishe yose utaha ntaco ugeraniye ibitaro. Sengiyumva Amani nawe umugabo Cndd-Fdd ukuri 80 n'amajana 820 bitaro byari byaguciye utahe atacuheraniye ibitaro kandi muje gukora mu Rwanda. Hanyuma utamuceru Febroniya bitaro byaguciye 535 n'amajana 957 umugabo Cndd-Fdd ukaba yarishe yose utaha atacuheraniye ibitaro. Iribuka Soruva babaye barakubuye barakugonze byarizanye none bari mitende mwana nawe umugabo Cndd-Fdd urakurihiye umuriyoni n'amajana 239 n'amajana 18 ibitaro byari byaguciye ukire ejo uri mbonera kure ishiririye ishobora guteza imbere igihugu. Ndayisenga Manuel ibitaro byamuciye 743 n'amajana 311 umugabo Cndd-Fdd nawe urakurihiye yose umunyabigega w'ibitaro uce umugirira resi kandi muce umurekura. None rero bavukanyi tubasabe byukuri kuya twatanguye tuvuga mu wese yumve yuko umugabo Cndd-Fdd ndetse n'abari ngaha ugufashanya kwa kuturanga tuza kutukubandanya tugukorerako. Imana bahezagire rero umugabo Cndd-Fdd uzoba kwame mubuzirikana kandi impanuro abawurongoye ku nzego zose guhera ku rwego rw'intara kumanuka gushika ku rwego rw'inama shingiro muzozigendere namwe byo munganire gutanga ivyiyumviro murakoze. Tugeze Cndd-Fdd.